Gato nagomba ko tuganira. Hano nari ndangije ibikorwa nari ndimo, ariko nari ngombye ngo tuganire gatoya hanyuma mpeze ko ndabona hano ndi kuri ntuze hano, reka ndaba hano ndi kuri YouTube kandi ndi no kuri Facebook. Hose ndahabereye icyarimwe. Hariho bamwe mukunze kumbwira ngo kubera ko ukoresha iyo mikorofone iraciriritse. No, I don't care. Bino bintu nkora hano ntabwo ari business. Ni ibitekerezo ntanga hano kugira ngo tuganire. Hagira ibitekerezo duhana hano. Ntabwo nkeneye kubikora as a business. That is why ambazani iyi mikoro hano. I don't care uko mwavyibaza kose, ko mwabitekereza kose. Gikuru nuko mwaba mwumvise message nabanatanze. Nari mpejeje utwo nkora, ntabwo nari bwaruhuke neza, ariko mvuze ntireka mibandanye. Kare mwabonye video nari natanze, nari nambaye uku, ntabwo ndahindura. Ariko tubikora guko nabaza kuraba pornography muriho, abaza kuraba izindi filime muriho. Niyo mpamvu isabwa yuko dufashanya tugahanahana ibitekerezo. Now, reka mvuge icyo shaka kubabwira, shaka ndakizira hano. Kino kintu mu mutwe kiriho kirandya kandi cyongera kimbabaza. Mu mutwe kirimo kinjya cyongera kimbabaza. Ndaganira n'abarundi benshi, reka kino kintu ndakibabwire uno munsi ni ngaha. Jewe murabizi banyita ngo ndi umuhutu. Bamwe niko bambwira ngo ndi umuhutu bafatiye ku mazuru ngaho. Ariko iwanje wanyita umutwa, wanyita umuhutu, wanyita umutusi, wanyita iki, I don't care. Ndabibabwiye kubera ko iyo uri muri ubwo bwoko hari ivyo ubona. Iyo uri muri ubwo bwoko hari ibintu bakubwira. Ndabona abantu banyandikira, uri umuhutu w'ikijuju, nkababaza why? When who's in nteguro y'abatutsi? Yeah, because listen, je banyita ngo ndi umuhutu. Je banyita ngo ndi umuhutu. Bakambwira ngo ndi kigoryi. Bagashinga n'amagurupe ngo n'ayabahutu. Bakanyita ikigoryi guko ngo nta nkanga bitwa ngo abatutsi. Ntabwo ari bose, ndiko mvuga bari mu migambwe. Kandi n'abari mu migambwe si bose, ariko hariho bamwe abo mubona batukana muri inbox basangayo. Muri inbox basangayo. Aba muzobona babwira ngo vana n'ivyamoko barabimbwira. That is why mubona abanuka. Nawe muzobona antutse avuguruza ivyo navuze. Azonuka ngo igifu ngo Kagame wawe agiye muri inbox ambwira umutuzi. That is why kesh mbivuga ibi bintu shavuye. Now,
reka mabwire kino kintu. Reka ndaba hano kugira ngo hari ibintu ngomba gukemura ngaha muri ntuza muri audio. Okay, mana biciyemo ngaha. Reka mabwire kino kintu. Jewe nta gihugu ngira. Nta gihugu ngira. Even you nta gihugu ugira. Sizi ko munyumva neza. Wowe nta gihugu ugira, even me nta gihugu tugira. Igihugu cy'u Burundi, igihugu cy'u Rwanda, igihugu cya Kongo nta gihugu tugira, because igihe twaza kuri iyi si wowe nta misiyo ufite ni mu magirane n'Imana. Ahantu hose ubaye ni kubishimira Imana, kuko ejo uzogenda uveho upfe. Numara gupfa ukavaho, aho uri hazosigara abandi. Wemera kuguzopfa wikoreye umutwaro ku mutwe wo kwanka mugenzi wawe. Hano kwisi twese turi mpunzi. Uri mpunzi. Waba uvuga ngo ndi mu gihugu cyanje, uri mpunzi hano kwisi kuri dunia. Waje hari abandi wasanze, niko uzopfu nahabasika abandi bakaza. Ibyo mishamo mu mutwe. Listen, reka nkubwire, nimba wovuga ngo je ngo ndi umuhutu, ngo hari abatutsi baza gutwica, I swear to God, Imana itemeye yuko mpfa. Ntabwo napfa. That is why ntashobora guspendinga enejo zanje ngo ndimo ngwana n'ubwoko, ndimo ngwana baje kudutera. Hu inde ndaje gutera? Hu nawe uriho, we n'ubwoba bwawe. Hari ikintu ngaho cyambabaje hino yuko ndakijya kumurinda kivuga kino kintu. Muri iyi si twumva yuko dukeneye gufata ubutaka bwose bukaba bwacu. Ubutaka bwawe bukaba bwawe, ubwanje no bwanje, tugwana. But ntabwo uzorenza imyaka 50 cyangwa 60. After imyaka 50 cyangwa 60 itanagize, tuzo kugura uti bye, upfu genda utazogaruka no kuburana. But why jewe ntashobora guha amahirwe ya mwene wacu kugira ahantu atuye aba? Wowe igira umuhanga we, mugura bizi kuzohava. Kubereke tutaha indaro bene wacu ngo bagira ahantu batuye. Muzi mpamvu ndimo mbivuga? Ndiko bivuga bifatiye ku Banyamurenge. We ntabyuzi, wewe ibyo mbwa ngo ntabyo zinzi wati. Imyaka ndimwo ni nawe uzocamo. Tuyirangize dufe tubeho. Numara gupfuka genda nta mututsi nta muhutu uzogaruka ngo kugwanira. Uzopfa gasi go uveho. Even nabo ba president bacu bazopfa baveho. Even nabo wanga ngo ndanga ubwoko runaka, uzopfa ubusigaho bukomeze kubaho. We wagiye hari uri mumeranyo inyo hariya wagiye bagusize mu isanduku. Ubwo bwoko wanga bubeho, ubwo bwoko bwadwe bwose bubeho. We wapfuye hariya bagusize mu isanduku gutabumaze. Now tuje nko muri Kongo cyangwa i Burundi cyangwa mu Rwanda hose dufise amatongo manini.
dufite imirima minini, ariko imagine nk'akarero muri Kongo ni nini, hari amashamba atagiramwo umuntu n'umwe muri Kongo, hari amashamba atagiramwo abantu bayabamwe muri Kongo. Twari tugomba abanyarwanda subira iwanyu he, urazi gutazorenza imyaka 50 naho ni kwira ntayizoba hejuru cyane. Iyo abamura abantu baziba mutagwaye mu mutwe problem muri fisi, ari umurundi, ari umunyarwanda, ari umunyekongo, ari umuki aje mwavuga muti okay turaharya wibereho, turaharya wibereho, kuko iyi si yawe, Kongo si yawe, u Rwanda si urwawe, Burundi si urwawe. Uko wajya ubisanga ni nako uzapfusika. Igihe wowe nanjye twava mu nda kwa mama, wowe ukava mu nda kwa nyoko, nta karimba Imana yagushingiye ngo aka nakawe. That's why utashobora kumbwira ngo igihugu cyawe, igihugu cyane cyane, ni igihugu cy'Imana, ni igihugu cy'Imana, si cyawe, si cyanje. Ahantu hose mbaye bishimira Imana. Mugihe atamuntu habaye, reka mwene sahabe, kuko nawe ntaco watanze ngo aho hantu wabe, nta mafaranga watanze ngo aho hantu habe. Uko uzohava ni nako n'abandi bazoza, uko waje ni nako wasanze n'abandi bahaba. Uno musi kuravuga ko Burundi n'u Rwanda, Tanzania ko ngari gwawe. My home, my country, gihugu canje ica wawe. Wowe wakuye mu nda kwaso, wabyaranye, numara gupfa ejo uzocugana ugitwaye kuzimu, nigisubire kubaho. Bajinga. Now, you know, muri igihugu cya Kongo tubonamo ni kinini. Iyo abamuri abantu bazima mutarabasazi, ndabizi ko muri mega muri cyangwa umusazi yengo umujinga, we uri umujinga, kuko iyi dunia rusi yaso, iyi si yaso. Ndabivuze kandi Kongo ni nini, nimba abanyamurenge bakenya ahantu baba, wora babwira uti umviriza benewa, hano nta bantu bahaba, iyi ntara iyi komine nta muntu ayibamo. Nimba muri abanyamurenge mugomba ahantu muba, genda mwibereho bro, nta myaka 70 usigaje. Cyakombira uri kirofa, nta myaka 70 usigaje. Ubwo Rwanda n'u Burundi zorusiga upfuge ndubere umere mwinyo hariya, inyo baguhambe uzi kuzimu, kandi uwo mutusura umuhutu wanga uzomusigaho tu. Unanka cyangwa unyemere, uwo munyabwoko wanka uzopfa umusigeho, abeho wowe uri kuramera inyo. Utakibibuka aho bazoba bariko baratemana wowe udahari. Ngwanire igihugu, igwanire wowe. Ibi ndavyumva, we nta gihugu wagwanira, kuko n'igihugu uzoba wapfuye kizokomeza kubaho. N'igihugu utari bwavuke cyari kiriho, ntacyo wacungukiye, nta nico wagihombeje, kuko nupfa nikizoca gipfa.
nta nubwo cabayeho kubera ko wewe uhari. Ariko kwanka mwene so gusa. Naho mwavuga muti ibere hariya, hari province hari, baho ku buntu, twibanira amahoro. Vuga ico mugomba, twibanira amahoro. Umugomba umutekano wanyu ukingirwa, twibanira amahoro. Subira iwanyu, hano si wanyu, subira iwanyu. Wewe iwanyu ni he wewe? Ko ngaha kwisubayeho nk'ugupanga. Iyo umukozi agiye gukora abaze ko ataha mu rugo kuko azi sibo muhiri wiwe, we nawe wavukiye ngaha kwisi si iwanyu, umunsi uzogera usubira iyo wavuye. Hano kwisi twese turi nk'impunzi, turaba refugee. Anytime wagenda, uwo wita n'umwasi wawe agasigara, we wagiye ukavaho ugapfa. Dufise benshi bapfuye bigira ibihanganga, dufise benshi bapfuye bigira yuko bakomeye, dufise benshi bapfuye bigira yuko bagomba kugwanira ubwoko bwabo, barapfa baragenda. Uyu munsi ntubabona niyo babarizwa. Natwe niyo tugana, twabana n'abandi ababuze aho baba tukaba. Ariko uyu munsi ni jawe naha, jawe naha, jawe naha. Wowe ni he? Now reka nje kuri point diki nagomba kuvuga ku bijanye na Kagame, Paul Kagame, perezida w'u Rwanda. Bamwe muri babarundi navuze baraza ngaho kumva bari kwavuga ngo reka ngubwire ngo perezida w'u Rwanda n'umusuma ariba, n'umusuma ariba, n'umusuma ariba, n'umusuma ariba, n'umusuma ariba. Rimwe rimwe nkabitekereza nkumva nishavu. Bati yu muracyara abakoloni b'abazungu. Nivyo ndiko navuga kubera ko mudashira ubwenge kugiye. Mwebwe muracyara abakoloni b'abazungu. Apana nimaza ngo nawe wowe uri he? Je ndikorera. Gira bungendera mu birenge vyabo. Ndakora ngo ushaka kazi. Nabonye itangazo uyu munsi ryasohotse. Iryo tangazo kwanza ntararivugaho. Je no Murundi. Ariko ugiye mu Burundi no muri Congo, no muri Uganda, no muri Kenya, aho muri East Africa yose, Perezida Kagame arusha mind abayobozi bose ndiko ndavuga shize muri abo Burundi. Problem yanyu nuko mwabaye kuva kera muri imbwa abazungu. Umunyafrika yateye imbere, ibipfapfa byo muri Afrika ubwabwo nibwo bigomba kumukiza. Mitwa zase ubwoko n'umututsi byahima uburyo mufise nibwo butuma abanyafrika ubwabo batagomba gufatana mu nda. Mugenzi wateye imbere biraba ubwoko, ntabwo birabiterambere agezeho. Kagame n'umunyabwenge, smart man. Ntabwo Kagame hubuka, ntabwo mutwe Kagame, kwa Kagame hari imisiba imasazi. Kuko atacho muri imarira, that's why mumufuhira. And you muri ama stupid, murabizi ko abazungu bankana n'umunyafrika ateye imbere. Umunyafrika yagize kinagomba kwigeza. Umuzungu abo wa mbere avuga ati singomba guhagira hana kanamiza. Namwe mubereye ibigoryi mugendera mu maguru yabo bazungu. Gasa mugatangura gufighting. Emungu hagati yanyu. Mushira mu ngiro vyabo by'abazungu.
hako mugenzi wawe ubona ngo ateye imbere utangura gupfuha, hakuvuga ngo tumigireho. Today ugiye mu Burundi no muri Kongo ukababwira ngo twigire ku Rwanda, mutangura gutukana. Every you murabize ko murigeza. Murabize ko murigeza. Uno munsi mu mutwe muracyumvira amasazi n'imisiba. Hakugera ku yindi top. Kagame yarahageze mugomba kumusenya. Ngo buri kintu ngo no Rwanda, buri kintu ngo no Rwanda, buri kintu ngo no Rwanda. Igera intambara irimwo n'abazungu. Uyu munsi mwabandi ko Tshisekedi yagiye kuguriranira amasezerano umenga n'abanyaburayi n'abanyamerika barimo. Ngo bazabimbe ubutare muri Kongo babutware. Kujya bagize bari Libya mbesire niko bazogira Afrika, niko bazogira Kongo. Kujya bagize Libya because ubugoryi b'abanyafrika. Kuriye bagize muri yamene bihugu hariya by'abazungu niko bazogira Kongo. Hakubitira ubwo butunzi mufise mu bugabangane. Mpamagare president w'u Burundi, mpamagare president w'u Rwanda tubiganire, mpamagare aba N23 mugombiki. Ubukire mu buganira hagira ibintu mwubaka muri Afrika. Hagira iterambere mwigezaho. Mugiye gusubira guhamagara abazungu ngo nemuze ngaha mutugwanirire mwimbe ubutare mu butwari Burayi. Mukomeza muteza imbere abazungu. Naragize ngo muri abanyabwenge muri njiji. Ngo hakongo urumva ngo byokora ku Rwanda ngoya ngo reka bikore ku munyamerika. Umunyamerika aza kumadika imbesire. Ubu urumva ko mpamagara umuzungu avyimbe abitware. Mugumi na Afrika mugenzi wawe ngo numusuma. Kandi umuzungu yabaye musuma. Wamana kurangiza ngo uri n'ubwenge. Nta bwenge mugira. Iyi niyo ngorane muri Afrika dufise. Iyaba aba president bose muri Afrika bari bateye nka Kagame, batekereza nka Kagame, twese twoteye imbere. Bajinga duhagarika iby'ubwoko. Ubu mwese muri rusange muvuga ngo reka twubake amabarabara nkuko Kagame yabikoze. Reka duteze imbere internet nkuko Kagame yabikoze. Reka tugure indege nkuko Kagame yabikoze. Reka twubake ibibuga by'indege nkuko Kagame yabikoze. Reka twubake amastade nkuko Kagame yabikoze. Reka twubake igisirikare nkuko Kagame yabikoze. Mwibaza ko mutotera imbere mu myaka iri imbere. Ubu mwibaza yuko u Rwanda, Kongo, u Burundi, Uganda byokorera hamwe ubwo butane bakabushora mu bazungu bari hamwe? Mwibaza ko umuzungu yoca? Ariko mubuze ubwenge. Umunyafrika mugenzi wanyu ateye imbere cenyiza, undi ateye cenyiza, ryarima cenyiza, ngo ariko umuzungu ngo naze ngo abutware ngo ntaco bitwaye. Umuzungu ngo ntaco bitwaye. Umunyafrika mugenzi wanyu ngo ari kariba. Muzorinda mupfa muri imbwa z'abazungu. Muzorinda mupfa babakoresha ubukoroni because ubwana muri Afrika nabwo mukundana. Ivyo mushoboye no kwitwaza amazuru gusa. Gufora amazuru ndumva ko ubwoko nawe buzogushikana. Muzorinda mupfa ubwo bwoko mu busigaho niba mutemeye gukorera hamwe nk'abazungu. Abazungu bo baragwana bari ko bafitera mbere, bakagwana bari ko bagomba kwiteza imbere. Nama mugwana muri ko mupfa amazuru. Anangiza reka nangiza hano ibisigane zo kugaruka hanyuma kandi Imana bakomeza.